Ndabaramukije mwese bivanye n'aho umwe wese ari. Muri kano kanya nagomba gufata umwanya kugira ngo ngire ico mvuze kuri video mperutse gukora, video yari mu rurimi rw'icongereza, nari nayikoze mvuga ku bijanye no gukora n'ico ijambo ry'Imana, igitabo benshi bita Bibiliya, ivyo kivuga mu vy'ukuri ku bijanye no gukora no gutera imbere mu buzima, mvuga yuko ivyo abantu bigisha iyobokamana, abantu barongozi b'amashengero benshi bagenda bigisha ku bitangaza bigomba gukorwa, yuko vyinshi atari vyo. Navuga nishimikije igitabo nabo nyene bishimikiza. Hanyuma rero iyo video yararabwe n'abantu benshi, maze bansaba bati ko hariho abatumva urwo rurimi rw'icongereza wayikozemwo, woshobora kutubwira ivyo wavuze mu rurimi twumva rw'ikirundi? Niyo mpamvu rero nkoze iyi video yindi kugira ngo mu vy'ukuri nsigure mu kirundi mu ncamake ivyo navuze muri irya video. Muri irya video natanguye mvuga igituma nayikoze, yuko mfise umugenzi yari yampamagaye antumira mu igikorane cari kigiye kubera ahantu, hanyuma arambwira ati Emery, iki gikorane ntuzogisibe, n'igikorane uzoronkeramwo imigisha myinshi, n'igikorane kidasanzwe, aho umukozi w'Imana azoba ariko arasengera abantu baronka imihezagiro, ati abantu bazokira ingwara, kandi ati wanashaka hariho n'abazosengera bagashobora kuronka ubuzima bwiza, haba mu vy'imibereho n'ubutunzi. Ati rero ntiwihende ngo usibe kuza muri ico gikorane. Namubwiye yuko ntafise umwanya, kandi niyo nari kuba ndawufise, ko nimba impamvu y'ico gikorane ari iyo kugenda kugira ngo ndonke itunga canke ubuzima buhinduke mu bundi buryo bujanye n'ibintu vy'amaronko, ko mu vy'ukuri ntari kugenda muri ico gikorane. Ariko no mu misi y'imbere gato hari uwundi mugenzi wanje yari yantumiye mu kindi gikorane cabera mu gisagara nsanzwe mbamwo, arambwira ati hariho ishengero njamwo, kandi umukozi w'Imana ariyoboye arashobora kugusengera ubuzima bwawe bugaca buhinduka ukaba umutunzi. N'uwo namubwiye yuko ibikorane bene ivyo mu vy'ukuri jewe ntabijamwo, kandi ko bimwe muri ivyo ntanavyemera. Rero impamvu nshatse gukora iyi video, canke nakoze iyo video yo mu congereza, kwari kugira ngo ngerageze kuvuga uko jewe mbona ivyo bintu, izi nyigisho nshasha, ubu butumwa usanga mu madini menshi mashasha bwo kuvuga yuko abantu bagomba gutunga abantu ubuzima bwabo hari ivyabubosha, ariko ko babasengeye baca bahindura ubuzima. Natanguye rero aho Bibiliya nyene itangurira, mu gitabo c'Itanguriro. Usomye mu gitabo c'Itanguriro niho utangurira kubona inkuru y'abantu n'Imana muri ico gitabo Bibiliya. Rero mu gitabo c'Itanguriro usomye neza urabona yuko Imana ikirema umuntu, uwo muntu ari we Adamu, Imana yaciye imuha inshingano zo gukora iryo tongo kugira ngo aririme, arifate neza. Ni ukuvuga yuko Imana ikirema umuntu, ikintu ca mbere yamuhaye nk'inshingano kwari ugukora. Ni ukuvuga gukora ni ikintu gikomeye cane. Muri Bibiliya ushobora gusoma Bibiliya, ushobora gusanga ico twita principe yo gukora, ugakora ufise umwete, ari imwe mu ma principe agaruka cane kurusha ayandi muri kiya gitabo c'Imana. Muri make rero umuntu wese acishimikiza ashaka kwerekana yuko hariho ukundi wobaho neza vyoroshe binyarutse bidaciye mu gukora, uwo muntu mu vy'ukuri
aba ariko arirengagiza ico Bibiliya yigisha muri ico gitabo. Rero hariho amajambo yo muri Bibiliya nagiye ndagarukako kugira ngo mu vy'ukuri nishimikize ico gitabo nyene abo baja mu rusengero kurondera ivyo bitangaza nabo bishimikiza. Rero muri make usomye nk'akarorero nk'igitabo co Kuvayo. Kuvayo ni igitabo Imana yashizemwo amategeko yagomba kugenga abantu bayemera bayiyoboka, ahanini ubu bwoko twita ubw'Abisirayeli nk'uko vyanditse muri ico gitabo. Muri ico gitabo co Kuvayo mu gice ca 20 umurongo w'9 tuhabona neza mu mategeko Imana yahaye abantu, abo zo twita les 10 commandements, amabwirizwa 10, usangamwo iryo gukora ari ryo rifata umwanya munini. Kuri uwo murongo w'9 havuga yuko mu misi 6 niko Imana yategetse abantu, mu misi 6 ngo baze bakore, mu misi 6 baze bicare canke baje gusenga barondere ibitangazo. Bavuga yuko mu misi 6 bazokora ibikorwa vyabo vyose, hanyuma ko umunsi umwe gusa w'indwi ko ari wo sabato y'Imana, ko abantu bagomba kuruhukako. Muri make haruhuka uwakoze, muri make nta numwe afise uburenganzira bwo kugenda kuruhuka ku munsi w'Imana w'indwi atakoze imisi 6, aho aba ariko arica amategeko y'Imana. Ibi ndazi yuko hariho benshi bishobora gutangaza, mugabo nta numwe afise droit au repos sabbatique atakoze imisi 6 nk'uko Imana yabitegetse. Hariho ababifata nk'uko womenga Imana yategetse gusa kuruhuka ariko ntiyategetse gukora, ariko aho ubufashe igice kimwe c'ibwirizwa. Ibwirizwa no mu mategeko yandi yose twiga urifata ryose muri contexte yaryo, ugafata la lettre et l'esprit. No kuvuga yuko ubifashe uko Imana yategetse abantu gukora imisi 6 imbere yuko baruhuka umunsi. No kuvuga kimwe c'indwi nico tugomba guhereza Imana, kuyishima no kuyisenga no kuruhuka, ariko umwanya wose usigaye tugomba kuwumara ahanini turiko turakora. Singaho gusa tubona izo nshingano zo gukora ku muntu. Muri make uravye muri ca gitabo navuga co Kuvayo nababwiye, Imana yabwiye umuntu yuko iyo si, iryo tongo yari imuhaye, agomba kurikora no kuritunganya no kuriteza imbere. Muri make rero aho ni muri Itanguriro 2:15. Nta mpamvu nimwe rero nk'abantu twitwa yuko turi ngaha kw'isi hari impamvu nimwe tworondera izindi nzira zinyarutse zidaciye mu gukora. Igihe cose Bibiliya nta kibanza iha abanebwe, nta kibanza iha abarondera ivyo batabiriye akuye. Ababigisha bavuga ko bakora ibitangaza, bavuga yuko basengera umuntu agaca atunga, aba mu vy'ukuri baba bariko barirengagiza izi nyigisho ndiko ndababwira ziri muri ico gitabo nyene c'Imana. Bibiliya irongera mu gitabo c'Abatesalonike ba kabiri igice ca 3 ku murongo wa 10 ivuga yuko uwudakora adakwiye kurya. Simfise Bibiliya y'ikirundi impande yanje ngo ndamvuge mu majambo nyene Paul yabivuzemo, mugabo muri make agira ati udakora ntakarye. Muri make Bibiliya iri strict ku muntu adakora kurusha wanashaka n'amareta canke abantu twebwe uko turi strict. Bibiliya ivuga yuko udakora ntukwiye kurya. Nuko bimeze. Rero abantu bose
bibaza yuko bashobora kubaho babeshejweho n'abandi, canke abantu bose bibaza yuko hariho inzira yindi ishoboka udashizemo inguvu ziwawe Imana yaguhaye kugira ngo utunganirwe. Aho mu vy'ukuri nobabwira yuko ari ibintu bidashoboka. Iki ni ikimenyetso ntasubirwamo co mw'ijambo ry'Imana kitubwira yuko udakora adakwiye kurya, kandi ntazorya. Udakora inzara irakwica, kubera akimuhana igihe cose kaza imvura ihise, niko bavuga mu Kirundi. Rero nabandanije nerekana uburorero bw'abantu dusanzwe tuzi muri Bibiliya. Nafashe uburorero bukeya, ariko umuntu yokwirirwa aravuga, ariko aravuga ingene abo tutari figure biblique bakora, kandi bagakora cane kugira ngo babe ico bari. Natanze akarorero kuri Yosefu canke Josefu, tuzi dusoma muri ico gitabo nyene c'Itanguriro, igice ca 39 gushika 41 niho ubona inkuru y'uwu Yosefu. Muri ico gitabo tubona Yosefu nubwo yari yaratanzwe nk'inyagano, abo bita abantu baguzwe, yari yagurishijwe na bene wabo aja kuba umuntu akorera abandi bantu bo mu kindi gihugu nk'umugurano. Uyu yarashitseho arakora, ntiyitaye ku vyo bene wabo bamukoreye, ntiyitaye kuba ari mu batamukunda. Wewe yarakoze n'umutima wiwe wose. Ibi bituma ari mu nzu kwa Potifari, canke haba muri prison aho bamutwaye, hose yakoranye umwete, ku buryo vyamuviriyemwo kuduzwa mu nshingano yarajejwe, gushikaho aba uwa kabiri akomeye mu gihugu ca Misiri canke ca Egiputa canke ca Egypte. Ni ukuvuga yuko yarakoze, gukora kwiwe niko kwamushikanye aho yageze. Mu vy'ukuri Imana irahezagira, ariko ihezagira ibikorwa vy'amaboko yacu. Uwundi twofata akarorero ni Rusi. Uyu mupfasoni yakoze mu mirima ku buryo yitunga we ubwiwe, agadatunga na Naomi. Hanyuma bituma na Bowazi ashobora kumumenya kubera uko yigenza no gukorana umwete kwiwe. Ni ukuvuga yuko iyo dukora tugakora uko bikwiye, nimba uri mu kazi ugakora mu vy'ukuri naho batoba bagukunda, iyo babona ukora ivyo ukora bikazana inyungu, vyanka bikunda bazoguteza imbere. Ni ukuvuga rero yuko igikorwa arico kigira umuntu. Uravye muri ico gitabo nyene ca Bibiliya, Paul nababwiye mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa, nibaza ko ari igice c'18 umurongo wa 3, naho nyene tubona Paul yuko we ubwiwe nk'umukozi w'Imana yaratunzwe no kubarira amahema, kubaka amahema akayagurisha. Paul ntiyari umuntu arindira yuko abakirisu batanga ibigira 10 kugira abeho, arye, aryame, yambare. Oya, ibi bintu ni ibintu mw'isezerano rishasha tutigera tubona, aho abakozi b'Imana bagenda batunzwe n'ababakurikira canke abayoboke babo. Paul avuga yuko atigeze asaba. Avuga ati murabizi jewe ingene nari mbayeho, jewe nakoresha amaboko yanje kugira ngo nshobore gukora igikorwa c'Imana nari njejwe. Aba bantu rero bose nta numwe yigeze arindira ibitangaza kugira ngo abeho, canke kugira ngo
akore igikorwa c'Imana. Ibitangaza vyaraza igihe amaboko yabo n'ubwenge bwabo bidashobora kubaha ibikenewe. Imana uko niko ikora. Rero aya madini aza ababwira yuko vyose biva ku Mana, ko Imana izotanga vyose, mwebwe mupfe gusenga gusa, ibindi murindire. Mu vy'ukuri ntabwo ari inyigisho ya Bibiliya. Jewe ndafise amahirwe yo gutembera cane kw'isi, ndaja ku migabane itandukanye nkabona ingene amadini yishe abantu, yagumije abantu mu bukene, kubera yuko hariho abantu benshi cane barindiriye ubuzima bwiza mu gihe kizoza, aha naho basa n'abahahevye, womengo siho baba. Bibiliya nyene tuvuga iravuga neza yuko nk'abantu bemera Imana bakwiye kuba muri ino si. Muvyumve neza, kuba muri ino si, kuba babeho muri ino si, babeho ariko bahabe nk'uko batari abaho. Ni ukuvuga ngo mube muri ino si mutari abayo. Iyi si baba bavuga ni isi mbi ikora ibintu bibi. Nivyo niho muri, mugomba kugira ivyo mukora kugira muhabe, ariko ntimubeho muri abantu babi. Mwebwe mugerageze kuba abantu batandukanye n'abandi baho, ariko kuba ariho muri mugomba gukora, mugomba kubaho, kuko niyo mutakora ntimuzobaho. Muri make rero ntihagire abantu babandanya bishimikiza inyandiko zimwe zimwe zihinyanyuye kugira ngo zitume babakuramwo ivyo bagomba kubakuramwo. Ijambo ry'Imana riduhamagarira twese gukora kandi gukorana umwete, kuko rivuga neza yuko uwudakora adakwiye kurya. Biratangaje kubona Afrika iri mu migabane y'isi imaze kubona yemera Imana cane. Uwutari umukirisu ni umumiziruma, uwutari uyo ni muri aya madini yandi menshi yaje umuntu atakimenya n'ingene angana, ariko ugasanga niwo mugabane uri ku bukene buteye ubwoba. Ahanini hariho uruhara rw'aya madini muri ubu bukene. Abantu bamara umwanya biyumvira ibitariho aho guhaguruka ngo bakore bikure mu bukene. Inshingano y'amadini ya mbere no kugurura amaso y'abantu kugira ngo babone ibibatera ubukene, bagerageze babuvemo. Amadini ya kera kiza, nubwo ahantu ariko ndavuga yuko abamisiyonere ari abantu baje bakoze ivyiza gusa, iki n'ikindi kiganiro umuntu yovuga, ariko bazana ibintu bitatu icarimwe. Mugende murabe ahantu hose mu Burundi abamisiyonere baje, barubaka urusengero, iruhande bakahashira ivuriro, iruhande bakahashira ishuri. Ayo yari amabanga atatu bakura muri Bibiliya. Yesu Kristo ubwiwe yakiza imitima, urusengero, agakiza imibiri, ivuriro, kandi akigisha, amashuri. Ivyo bintu yaba aya madini yose uko aje arivyo ashira imbere, Uburundi na Afrika biba vyarateye imbere. Muri make idini ryose rije rivuga ngo rigomba gukorera mu gihugu, ryagomba kwerekana ingene ivyo bintu n'ibiburiburi bitatu bigomba kuba mu nshingano zaryo aho rigiye gukorera. Kuko gufata abanyagihugu bakenye ugaca ubasaba ngo baguhe imperezwa n'ibigira 10 hejuru y'amataxe ya leta bariha, hejuru y'ama assurance bagomba kuri iyo bagwaye, hejuru
y'amashuri y'abana n'ibindi byose kandi ari ba ntaho nikora, ntabwo uba uri umukozi w'Imana, uba uri umwe mu bantu baje guteza inyuma igihugu. Muri make rero ubwo nibwo butumwa bwari buhurikiye muri ijya video yari mu rurimi rw'icongereza, navuga so problème d'exploitation des pauvres, abantu bishimikije ijambo ry'Imana kandi atari vyo. Ibi amashikanwa n'ibigira cumi ni concept biblique, ivyo n'ukuri, mugabo nta na hamwe muri Bibiliya havuga yuko ubitanga kugira ngo ugire ikindi uronse. C'est transactional, c'est pas transactionnel, c'est pas vraiment ibintu ugomba gukora uri kurondera ikindi kintu. Ni ukuvuga rero yuko Yesu Kristo we nyene ubwiwe yatugabishije. Muri Matayo igice ca 23 umurongo wa 14, Yesu Kristo we ubwiwe yavuze ngo abo bantu banyaga canke biba canke batwara ibintu vy'abapfakazi, bagasambura canke bakanyaga amatungo y'abakene, yuko abo bantu ari abantu babi. Yavuga ati abayobozi nk'abo b'amadini ntabwo ari abo gukurikira. Rero muri make, iyo mubona abantu babahamagarira gutanga amahera hanyuma ngo murasigwa amavuta, hanyuma ngo muzoronka ibitangaza, hanyuma ngo situation yanyu financière izogenda neza mu misi iza ngo kubera ivyo mwabikoze, ivyo ntabwo ari ukuri, ni ibinyoma bitagira izina. Rero muri make, gukora nibwirizwa, ni itegeko, ntabwo ari na option, ni itegeko umuntu wese agomba gukora. Ahubwo ibi vy'uko umuntu agomba gutungwa n'ibindi bintu bivuye ahandi vy'ibitangaza canke abandi bantu, ibi ntabwo ari n'umuco n'imigenzo y'ikirundi n'iya Afrika n'iyo kw'isi yose. Iyi si turiko, l'humanité, yubatswe n'abantu bakora badahengeshanya, ba sogokuruza bacu, n'abantu bari bazi yuko uwutarimye atamira, bari bazi yuko akimuhana kaza imvura ihise, bari bazi yuko Imana ifasha uwifashije. Niyo mpamvu umuntu wese yigisha ibintu nk'ivyo, ko Imana izozana manu ivuye mu ijuru, ko afise ububasha bwo kugusabira guhinduka ukaba umutunzi vyoroshe nk'uko, bidaciye mu gukora no gukorana umwete, uwo muntu ntateye kubiri gusa na Bibiliya, ateye kubiri n'imico n'imigenzo yacu. Muri make rero, nta kintu na kimwe kibaho Imana izogukorera wewe canke jewe mu gihe izi neza yuko dushobora kucikorera. Ibi ni ibintu tubona muri Bibiliya, nobabwira imirongo myinshi yo muri Bibiliya ifise so concept yo gukora ivyo ushoboye, ivyo udashoboye akaba ari ivyo Imana. Mwibuke inkuru muri Yohana 11 umurongo wa 39, Yesu Kristo azura Lazaro. Ashitse agasanga abantu bararize barihanaguye, yarashitse arababwira ati nimunyereke aho mwamuhamvye. Bamutwara kumva, imva yariko urubuye amahanga. Arababwira ati kuraho iryo buye. Kubera iki Yesu yababwiye ngo kuraho ibuye? Kuko yarazi yuko naho riremeye
aba bagabo n'abagore bari ngaha barafise inguvu zo kurikurako, nibo bari banarishizeko. Hanyuma Yesu nawe aramuzura. Mu yandi majambo, aba bantu uruhara rwabo kwari ugukurako ibuye. Yesu nawe agakora ivyo badashoboye ariko kumuzura. Ntiyashobora kubakorera ivyo bashobora kwikorera. Barashobora gukurako ibuye, yarababwiye bakore ivyo bashoboye. Ariko Yesu yari gushobora kuvuga atarinze no kuza aho Lazaro yapfuiriye, akamubwira ati nazuke. Mu vy'ukuri nimba twemera yuko yari Imana, ariko kugira ngo abigishe icigwa batazopfa bibagiye, ko adashobora kubakorera na rimwe ikintu bashobora kwikorera, yaraje ntiyashika avuga ati Lazaro nuzuke tubone ibuye rivuye. Azuka we ubwiwe, ntawe Imana yahamagaye w'umuntu ngo akureko ibuye. Abagore bashitse kumva basanga ibuye ryavuyeko. Mugabo muri iki gihe we wazura Lazaro yavuze ati aba bantu bagomba kwiga gukora. Ababwira guterura ibuye, nawe akora ivyo adashoboye. Nta kintu na kimwe Imana izogukorera wewe canke jewe canke abo ku ruvyaro bawe bose wewe ushobora kucikorera. Ndibuka turi mu mashure yisumbuye, hariho abantu basenga gose, bagasenga gose, bakamara umwanya mwinshi basenga. Umudirekteri wacu w'ico gihe arababwira ati Imana mushobora kuba muyemera ariko kumbure muyizi nabi. Uwo mwanya muta abandi bari muri etude, mwebwe muri gusenga, Imana ntizowubishura, kuko irazi ko mufise, yarabahaye ubwenge bwo gushobora kuja mw'ishuri mukiga. Muyobewe kuko mwasenze umwanya munini, izobibaharurako nk'icaha. Umudirekteri yari n'umuntu adasenga, mugabo ibi ntibisaba umuntu asenga kugira ngo ukoreshe ubwenge Imana yaguhaye. Nta kintu na kimwe Imana iza kuguha yarakiguhaye kera, ahubwo irindira ko ugikoresha kugira ngo uvemo umuntu ishaka kuvamo. Muri make, uwudakora ntakarye, niko Bibiliya ivuga. Murakoze.